Bakunzi bahore CANAAN TV, numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka dusenge. Mana y'imbabazi n'urukundo, muvyeyi mwiza wuzuye impuhwe n'ubuntu, wewe vyagiye ku ntebe y'inganji mu ijuru, wotereza mu inyonga zawe ukabona bari mu isi bose. Nje ngushima kandi ngushimagiza mwami Imana ko natwe watubonye ukaba wemeye kutuvyura amahoro. Ubona ubuntu bugeretse ku bundi mwami Imana kutwereka izuba ry'uyu munsi. Si bose batewe iteka, ariko kubera watugiriye neza reka tugushime Mana, kuko birabereye kandi birakwiriye ko tugushima. Hama icubahiro cyose kibi cawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo Imana yice kugutabara, yokoresha n'ibintu bisuzuguritse utiyumvira ko hoca ubutabazi. Haleluya. Twarabonye abanyisirayeli batabagwa n'abantu batawe, Imana ibacamwo irabatabara. Rero Imana ntiyobura inzira, Imana ntiyobura icyo ikoresha, yokoresha n'ikintu utiyumvira na gatoyi ukabona Imana iguserutseko. Reka dusome ijambo ry'Imana mu bami ba kabiri, turasoma igice c'indwi, dusome kuva ku murongo wa 3 dushikane ku murongo w'indwi. Kandi hari abantu bane b'abanyamibembe kw'irembo ry'igisagara, baravugana bati ni igiki kitwicaritse ngaha kugira ngo tuhapfire? Tworamuka tugiye mu gisagara kandi hari inzara ingana y'icyo twogwayo, naho nyene nitwapfa kwicara ngaha nugupfa nta kindi. None rero ni mwiza twisaba ingabo z'Abasiriya, nibaduhangaza tuzobaho, naho nibatwica na kare twari ugupfa n'ugupfa. Nuko bahengera buhwibiriye barikora ngo baje aho Abasiriya bacumbitse, ariko bashitseho amahema yabo atangurira basanga ata muntu akiharangwa, kuko Uhoraho yari yatumye haza mu matwi y'ingabo z'Abasiriya uguhinda kw'imikogote, uko amafarasi n'uko ingabo nyinshi, bituma bavugana bati erega umwami w'Abayisirayeli yahereye abami b'Abaheti n'abami bo muri Egiputa ngo badutere. Nuko barahaguruka barahunga aho nyene bwihwibira, bata amahema yabo n'amafarasi yabo n'indogaba zabo, basiga vyose uko vyakabaye aho bacumbitse, kugira ngo banyagamagara. Amen. Ariko ndakunda Imana yacu n'igitangaza, kandi n'ivyo ikora n'igitangaza. Umva Abasiriya bagiye gutera Abanyisirayeli, baravuga ati rero aba bantu kugira tubice rubi, tubice nabi. Haleluya. Reka tugote igisagara cose. Ati ntibaronka ingene basohoka ngo baje kurondera nico bafungura, baze bicwe n'inzara. Ariko urumva urwo rupfu, barazibira amarembo, barazibira ahantu hose. Abanyisirayeli baguma mu mazu badashobora gusohoka, kuko Abasiriya bari babagose. Bamerewe nabi, abana barira, abagore barira, abana bakabura icyo babaha, kari agahinda gateye ubwoba. Urumva hariho rero n'abanyamibembe ngo bane. Abo banyamibembe iyo wagwara imibembe bagushira inyuma y'igisagara, ntiwashobora kuguma mu bandi bantu. Muravyumva ko nta wabagemurira, kuko ntavyo bari bafise kandi ntibanaronka aho baca. Abo banyamibembe baravuga ati n'ukuri karabaye turapfuye, atariko hagupfa wozanzamo. Bigira inama ati ntituri buja mu gisagara naho hari inzara, atariko ico dukwiye gukora ingo tugende mu Basiriya, ati tugende tubakomera amashi turabe ko boduhembura. Ati nibaduhangaza bakaduhana amahoro, ati nibatwica bazoba bagize neza ko n'ubundi turapfuye. Haleluya. Ati n'ubundi turapfuye,
reka tugende basi tugwe imbere yabo. Hari naho twogira Imana bakaduterera utwo dufungura. Ariko Mana ndasubiye kuguha icubahiro bugira kandi wewe ntuburi kubigenza, wewe ntuburi inzira, wewe inzira zawe n'ibihumbi n'ibihumbagiza. Ngo Imana ngo icifata babanyamibembe nguko batambuka. Haleluya. Ngo abasiriya ngo bakumva isi iri kwiranyiganyiga, bumva amashardo komba, bumva igwanisho bikomeye mu matwi yabo. Yumvira abantu bagwaye imibembe, sinzi ko muri ababona. Daboro baba baracitse amano, baracitse intoki, n'abantu bagenda batonekara, telema ko bagenda basoboka. Bagenda basoboka kubera baba bababara cyane. Ariko Imana irafatishiramwo ama amplificateur muri utwo turenge twabo ngo bakumva ibintu biriko birahinda, biriko biranyiganyiga. Haleluya. Imana yitamanze ubwabiro ngingabo zo mwijuru ziraza zije gutera abasiriya. Haleluya. Abasiriya ati turapfuye. Ati umwami wa Isirayeli ati yagiye kubwira umwami w'abaheti n'umwami wa Egiputa. Ati ingabo zakoranye, murumva ati ibyo bishardo koma, murumva ibyo bintu bisuma, ati nimuze tunyaga amagara. Haleluya. Haleluya. Ngo barahunga, nta n'ikintu na kimwe bahunganye. Umwe wese aho yari yavundurutse yiruka, ubundi yiruka, amafarasi bikogote yabo, ibyo kurya bari bafise, ibintu byose babisiga ngaho. Haleluya. Babanyamibembe bashitse babona amahema ari vide, muga bintu birarunze. Baricara, barabanza barafungura, barihembura. Haleluya. Haleluya. Ibindi ngo baranyegeza. Hama baravuga ati byari byo byose, ati ntidukwiye kureka uko. Haleluya. Haleluya. Baravuga ati ntidukwiye kuguma ngaha, iyi nkuru ntidukwiye kuyigumizamo. Ati ngo tugende mu gisagara, tugende kubwira bene wacu baze nabo baze gutora ibyo bafungura. Ariko murumva abantu b'Imana, Imana ntiburi kubikora, ntiburi ngene ibigenza, ntiburahica, ntiburi gukoresha abantu nk'aba batawe, abantu badashobora guhagarara, abantu badashobora gutambuka, ariko Imana ikabakoresha. Uyu munsi iyi Mana tworeka kuyizera gute? Iyi Mana tworeka kuyihungira ko gute? Haleluya. Haleluya. Uyu munsi ushobora kubucitse intege, ushobora kuba wihebye, wihebuwe, umva Imana ntiburi nzira. Wewe utajya ubura kugira, abakwizeye bose ntibazokogwa n'isoni. Wewe utajya ubura kugira, abakwizeye bose ntibazokogwa n'isoni. Haleluya. Abizeye Imana ntibazokogwa n'isoni, kuko Imana ntiburi ngene ibikora, ntiburi ngene ibigenza. Umviriza, n'akantako yo gakoresha ikaza kugutabara. Haleluya. Aba banyisirayeli ntibaziga ko abanyamibembe ari bo batabara. Haleluya. Ariko Imana yarabikoze kugira ngo yereke abantu ngo jewe ndi Imana ikoresha n'akantako. Haleluya. Imana ishoboye byose, Imana takinanira. Haleluya. Imana takisoba. Aba bantu baragenda, barababwira ati tubazane inkuru nziza. Ati tubazane inkuru nziza. Ati indya ziruzuye, nimuze. Ziruzuye. Tabasiriya nta n'inyoni, bose bagiye. Haleluya. Baragenda baratora ibyo kurya, bararya barahaga. Haleluya. Rero umuntu w'Imana nagira ndakubwire ngo Imana ntikigwa inzira. Inzira zayo n'ibihumbi n'ibihumbagiza. Haleluya. Uyu munsi ntimubona hari ibintu byinshi turaba, twavuga ngo mbega Mana bizogenda gute? Ndazi ko mwese umwe wese arashaka kubaza ngo ibintu bizohera gute, ibintu bizogenda gute. Erega Elisa yarababwiye atumva, ati inzara atejo inge zizoba ziguga ubusa ngahaye ku marembo y'i Yerusalemu. Wari umukuru w'ingabo ngo aramubwira ati mbega yemwe ibyo bintu byoshoboka gute? Ngo Imana ngo naho yotobora amadirisha y'ijuru
ngo inzara ihari n'abantu atamuntu umwe afise ikintu ntivyokunda. Aramubwira ati umbe nkubwire rero, ati kubera utavyizeye, ati uzobiraba gutyo ubibone biriko biraba, ariko wewe ntuzobiryako. Erega abantu baje kugura ngo yagiye kuzibira bagira ati tono mirongo agira gutya, ngo baramuhoyanga arahwera, ariko ahwera yabibonye. Haleluya, ahwera yabibonye. Rero negira ndakubwire umuntu w'Imana, Imana iyije gukora, iyije gukora ntawe isaba imfashanyo, kandi ntiwoyicira inzira, ntiwoyibwira ingene ikora, ariko iyije gukora n'akantakwira gakoresha ibintu bigahinduka. Natwe bitubona bisa gutya, haleluya, bisa gutya uvuga uti ntibikunda, ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. Rero Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Mana yanje mwami Imana, nukuri urabereye gushima, nukuri nahazwa, wewe ntubura inzira yo gutabara. N'ubu ndasubiye kukwinginga kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe, urabe bitagenda mwami Imana mu miryango y'abana bawe, urabe bitagenda mu gihugu byose mukunzi, ubitunganye uko wabiteguye, kuko ndazi ko integuro yawe ari nziza n'imigambi yawe ni myiza, si y'ivyago ariko ni y'amahoro. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icyubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.